mwe n'ibindi bitandukanye nivyo nagira ndakwibutse ni ngombwa kandi birihutirwa kw'imigwi itandukanye y'abarundi ishobora kwicarana dushobora kwicara kugira ngo twumvikane habe ibiganiro vy'ingene igihugu cotunganywa gushasha vy'ingene igihugu coshobora gutwagwa bigendewe ku nzira ya demokrasi. Ico rero muri ivyo biganiro abarundi bokumvikana ningene hoba amatora meza, amatora atibwa, amatora adahengamye, amatora adashobora gukumira umuntu n'umwe, amatora yoshobora gutuma ikicuka ca politike kiriho kibi gihagarara, amatora yoshobora gutuma umunyagihugu aronka ijambo ryo gushobora kwitorera abamurongora, amatora yoshobora gutuma abanyagihugu bitorera umukuru w'igihugu ashobora gutunganya vya bindi vyose twavuga nk'uko vyategekanywa mu masezerano y'Arusha, kuko Arusha burya yari yarakemuye ibi bibazo vyose mubona bihari uno munsi. Arusha yari yaratoye inzira zingene abantu bazobisikanya ku butegetsi biciye muri iyi nzira ya demokrasi, inzira y'amatora, inzira y'uko umunyagihugu yitorera abamurongoye. Naho rero niho tugihagaze uno munsi. Kubera ko umugambwe MSD sinovuga ngo ntugikora mugabo mu Burundi nta bikorwa ntiwemewe n'ubutegetsi hama n'uwari mu Burundi wavuga ko seruka amatora nawo byabaye kumva iyo nzira y'amatora nayo ntishoboka. Abarundi mukuru muvuga ko bababaye, mukuru avuga ko baneze, ntumva ko bazohagwa batwagwa n'agahinda ahubwo ugasanga barishwe n'akabonge. Aho niho mwihendera, abanyagihugu ntibazobandanya bemera gutwaga uko bariko baratwaga uno munsi. Abanyagihugu ntibazobandanya bemera kurekera ubutegetsi umugumwe w'umugambwe CNDD-FDD uno munsi. Abanyagihugu ntibazokwegera bemera uno munsi gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe wa CNDD-FDD. Naho rero ndiko ndakubwira ko abanyagihugu bazohaguruka bakagwanira ko bino biganiro ndiko ndakubwira bibashikana ku matora meza, bibashikana ku nzira ya demokrasi, bibashikana ku kuronka uburenganzira bwo kwitorera ababatwara baburonka. Ivyo navyo bizoca mu kuhaguruka ko abanyagihugu muri runo rugamba ndiko ndakubwira gwo kuva hasi bakankira CNDD-FDD kwibandanya irikirabagirira nk'ivyo irikirabagirira uno munsi, kandi turabizi ko abarundi bazobishobora kuko kuva kera bamye bafata umwanya bakihanganira ababatwara bakabarindira, bakababesha, bakabarindira, bakabiba, bakabarindira. Mugabo nimba mu 61 abarundi barahagurutse, mu 93 bagahaguruka, mu 2000 kandi nta kizobuza ko ivyabaye mu 2015 aho isinzi ry'abarundi bahagurutse bakiyamiriza ihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro ryayakomokako bisenyugwa. N'uyu munsi turabizi ko bazohaguruka bakiyamiriza intwaro mbi y'igikenye n'agahotoro ya CNDD-FDD, hanyuma bakazana kariya kagwi k'abasirikare na Evariste Ndayishimiye mu biganiro bizotuma habaho aya matora ndiko ndakubwira yizewe. Sindiko ndagumura abarundi kuko abarundi bazobikora, kandi ibwirizwa shingiro rirategekanya ko umurundi ashobora guca mu nzira bene zizo guhaguruka bakabaza abategetsi igituma amategeko ari karahonyangwa, igituma burenganzira bwabo buriko burahonyangwa. Biratandukanye rero no kugumura abarundi cyangwa rimwe ku mukuru w'igihugu dusozere kino. Umukuru w'igihugu nta jambo na rimwe ndamubwira ririho noba nkimubwira risumbayo namubwiye y'impanuro. Ico no mubwira gusa nafata karuhuko, natanga imihoho aruhuke, kuko biraboneka ko atagishoboye canke adashoboye canke bimuroka kurongora Burundi. Peter reka ndagushimire rero, mwakoze kutwitaba. Mwakoze namwe kudutumira. Yego. Reka ndabashimire rero mwese mwadukurikiye, namwe mushaka kutubwira uko muvyumva muri commentaire, mukatwandikira mukatubwira inzira Uburundi yocamo kugira ngo bushike kuri za ndoto umukuru w'igihugu afise abarundi bose bafise. Murakoze. Nitwa Geoffrey Berkarangwa, reka ndabifuriza ibihe byiza.